Ndabaramukije bakunzi mwese mwana mukurikira ibiganiro vya televiziyo Renaissance n'ugenda bahani kaze muri ano makuru twabateguriye muri w'ikirundi. Amakuru mushobora gusanga ku buhinga bwa televiziyo Renaissance bukorera kuri YouTube, ariko mu nkundire tuhere kuri zimwe mu ngiyo nkuru ziyagize. Inyuma y'imyaka 20 ishirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe ASF rikorera mu Burundi yaramenyesheje ko ritazosubira gukorera mu gihugu kuva ku igenekezo rya mbere nzero umwaka uza w'2019 ngo kuko ivyo leta yarisavye gukurikiza bihushanye n'akarangamutima k'ishirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe. Iyo ngingo ngo izogira rero ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu kuko ngo ivyo iryo shirahamwe ryafasha cyane bantaho nikora gushikira ubutungane harimwo eka n'abana batoyi murakurikira umushingwa manza Lambert Nigarura murano makuru. Igerekezo nayo rya 18 Kigarama hukuma kutashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe yanahariye nako abimukira mwishira hamwe mpuzamakungu ONU bakamenyesha ko itegeko rikingira abimukira riherutse gutegwa ko igikumu kugira haranduranwe n'imizi ihotegwa rya kiremwa muntu kwisi. Izo ni zimwe mu nkuru zigize ano makuru mukanyisase ni Donito. Nayemeje kubibabwira mu nkuru zigize ano makuru. Inyuma y'imyaka 20 ishirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe ASF ryarasohoye itangazo ku munsi wa mbere aho ryamenyesheje ko ritazosubira gukorera mu Burundi kuva kuwa mbere nzero umwaka uza w'2019. Iryo shirahamwe rimenyesha muri iryo tangazo ko ivyo leta yayisavye gukurikiza bibushanye n'akarangamutima k'ishirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe, bakaba bahisemo rero gukinjura mu gihugu c'u Burundi. Kuri iryo yugagwa ngo n'uruhombo rudasanzwe ku Burundi kubona ishirahamwe ry'abashingwa manza rigeraho rifata ingingo yo kugara. Umushingwa manza Lambert Nigarura rongo ishirahamwe rikurikiranira hafi ibikorwa vya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CBCPI yibutsa ko iryo shirahamwe rifasha cyane bantaho nikora gushikira ubutungane harimwo n'abana batoyi. Tega amatwi umushingwa manza Lambert Nigarura akaba yakuye ku murongo wa telefone. Ugukura karenge mu Burundi kwishira hamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe birimwo uruhombo runini cyane, uruhombo ruboneka cyane kubafashwa n'iryo shira hamwe. Abo nabo nabanyagihugu baba bakeneye ibikorwa by'iryo shira hamwe kuko iryo shira hamwe ryafasha abantu cyane batishoboye mu kubumviriza, mu kubaha impanuro zijanye n'amategeko, eka mbere no kubarihira abashingwa manza bakurikirana imanza zabo imbere y'amasentare. Abo nabo murazi yuko abantu barenga ibice 90% baba canke barenga ibice 90% badafise uburyo bwo gushobora kwirihira abashingwa manza bashobora kubakurikirana imanza zabo. Ubwo ruhombo ruranabonekera mbere no mu butungane muri rusangi kuko uwo munsi uravye imanza zimwe uravye na cane amategeko ariho mu Burundi, aho novuga nk'igitabo kiyenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa na cane mu gice kiraba abantu batarashikana imyaka 18 bafitaniye ikibazo n'ubutungane. Abo rero amategeko aramenyesha yuko badashobora kumvirizwa n'umucamanza, badashobora kumvirizwa n'ubutungane mu gihe bataba bari kumwe n'umushingwa manza. Abenshi rero mu Burundi nkuko nabivuze, igice kinini c'abarundi badafise uburyo bwo kwiriha abashingwa manza uhura badaheza ngo babironke. Ndibuka yuko hari igihe imanza zadindira z'abo bana kuko umucamanza canke umushikiriza manza atashobora kubumviriza batari kumwe n'umushingwa manza. Bikaca rero vyasaba yuko nkishira hamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe bahisa bagatanga abashingwa manza bakarihira abo bana n'imiryango yabo, abashingwa manza baheza bakabakurikirana izo manza. Eka n'urwego rw'abashingwa manza cyo kimwe n'ubutungane muri rusangi buzohahombera kuko wari amasezerano y'iryo shira hamwe kugira abashingwa manza babandanye basahiriza mu rwego rw'ubutungane mu Burundi. N'ubunyene kurikira umushingwa manza Lambert Nigarura. Kuko hariho amasezerano hagati y'iryo shirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe hamwe n'urwego rw'abashingwa manza mu Burundi. Ubwo rwego rero rwari rwaratanze abashingwa manza batari bake baheza bagakorana n'iryo shirahamwe
iryo shirahamwe naryo rikabaha agashirukabute kugira ngo bashobore gukurikirana izo manza arabaja gukorera mu biro bito bito ko iryo shirahamwe ryari ryarashizeho ibiro bito bito mu gihugu cose arivyo mu gifaransa bita boutique de droit iryo naryo rikaba ryatuma babandanya bumviza abanyagihugu babitura bakaheza bakabaha impanuro bikenewe mbere bakanabaherekeza kuburana imanza murumva yuko igenda gihugu ry'iryo shirahamwe rifise ingaruka mbi haba ku Barundi benshi bakeneye abashingwa manza babashigikira haba ku butungane buzogira ingorane yo gukurikirana cane cane abana batarakwiza imyaka baba bakurikiranwa n'ubutungane iyo batari kumwe n'abashingwa manza kubera imiryango yabo ikenye ikambe no ku rwego rw'abashingwa manza kuko nabo bari bafitaniye amasezerano hariho abashingwa manza bafashwa n'iryo shirahamwe kugira nabo bashobore gukora akazi kabo murumva yuko ariho uruhombo ari runini cyane turavye ico iryo shirahamwe ryari rimariye abarundi muri rusangi n'ubutungane na cane cane. Tubanahera amakuru twabateguriye bukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yagishije inama y'abajejwe intwaro mu ntango zino ndwi aho bariko barigira hamwe ibijanye n'umutekano aho akaba yari kumwe n'abajejwe intwaro abajejwe umutekano mu gisirikare n'igipolisi abajejwe ubutungane ngo kugira bigire hamwe nako bijanye n'umutekano mu gihugu cose. Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko umutekano mu gihugu uri ku rugero rw'ibice 97%. Iyo nama ikaba yabereye mu Rugazi aho ni mu ntara ya Bubanza tumukurikire. D'une manière générale, la conclusion est que la paix, la stabilité, la tranquillité au niveau du pays, que ce soit à l'intérieur du pays, rusangi umutekano urakwiye mu gihugu eka no mu ntara zose zigize igihugu hamwe no ku mbibe zose zigize igihugu c'u Burundi n'andi makungu u Burundi u Rwanda Tanzania na cane cane igihugu ca Tanzania imigenderanire ni myiza cane ubuhamya nuko abatanzania baza rimwe na rimwe mu marushanwa yo kwinonora imitsi twabonye ko hari itandukaniro hagati y'umwaka uheze w'2017 twasanze yuko umutekano ari wose nko mu bicwa canke ukutumvikana hagati y'imiryango na cane cane ingorane z'amatongo muri rusangi umutekano ni wose. Inyuma y'uyo mwihwezo umukuru w'igihugu yatanze amanota 97% ku bantu bose bajeje umutekano. Yasavye abantu bose igipolisi abasirikare gukorera hamwe banaronswe inyigisho kugira hacungwegwe neza aho bimbira ubutare. Vuba nko mu mezi 3 tuzoba dufise abazoba bashobora gucungera neza ahimbirwa ubutare na cane cane nko muri imisi tugira tugurure ahandi hantu hazokwimbugwamo ubutare nka Ntega na Marangara Nyabikere n'ahandi. Harabonetse kandi kutumvikana hagati y'amadini. Umukuru w'igihugu yasavye ubushikirangaji bw'intwaro yo hagati abantu bose bajejwe n'ico kibazo kwitondera ico kibazo kuko mu misi heze haribonekeje amatati hagati y'amashengero na cane cane muri imisi mikuru twimirije ya Noeli hamwe n'umwaka mushasha. Yasavye umuntu wari we wese kuvyerekeye umutekano nk'ubushikirangaji bw'intwaro yo hagati n'abandi. Hari urusengero rwifuza guhimbaza nukubareka bagahimbaza kubera dufise umutekano. Fêter pendant la nuit, qu'on laisse la population fêter en toute tranquillité parce que tout le monde est content, parce que nous avons la sécurité. Amakuru tubananize mu yavugwa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abategetsi b'ico gihugu bamenyesheje ko bafashe ingingo ruhasha zo kongereza ubugucengera umutekano ku munsi w'amatora aho ngo bategekanya nako kukongereza abasirikare kumbibe z'igihugu eka n'ibindi bice bitandukanye mu gihugu cose. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye. Inyuma y'indwi hariko haraba imyiyamamazo y'amatora mu gihugu ca Kongo yaranzwemwo akajagari kadasanzwe mbere ikaba yarahitanye n'abantu. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bamenyesheje kuri uwa mbere ko hafashwe ingingo ruhasha zo gucungera umutekano ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'ababura amatari ategekanijwe kuwa 2023 Kigarama. Izo ngingo hakaba harimo kugara imbibe z'igihugu no kongereza abasirikare bikaba bitasizwe inyuma.
abari mu nzego z'umutekano babiri bakaba bazoba bakwiragijwe mu bibanza bizoba birimwo ibiro vy'itora nk'uko umushikiranganje w'intwaro yo hagati ari Mova abivuga. Abandi bazokwiragizwa mu bindi bice vyishi bibaza ko umutekano tobukwiye ku mbibe z'igihugu. Imbibe z'igihugu zizoba zicungerewe ijoro kwijoro ku munsi w'amatora nk'uko uwo mushikiranganje abandanya kubivuga. Abafata ingendo mu ndege ntibazoba babirekuriwe. Igisirikare ca Kongo kizoba gihamagariwe kongera igitigiri c'abacungera umutekano ariko ntibazoba bibonekeza ku biro vy'amatora nk'uko ari Mova abishikiriza. Uretse abajeje umutekano no kuvuga abari mu gipolisi nibo bonyene barekuriwe gucungera amatora. Ikindi naco ingene igisirikare kizokwiragizwa aho kizocungerera umutekano bizokogwa mu ibanga. Tubamenyeshe ko ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch kw'isi risaba rishimitse abasirikare ba MONUSCO kurungika abasirikare bahagararira amahoro mu duce turangwamwe umutekano muke ku munsi w'amatora nk'uko biri mu bikorwa bashinzwe. Iryo shirahamwe rirongera rikamenyesha ko imigwi y'abaharanira agateka kazina muntu izoba yashitse ku rubuga kugira irabe ingene ibintu biriko biragenda. Tumukengurukire Deni Ndayikengurukiye kwirekezo ya 18 Kigarama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abimukira. Antonio Guterres umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yibukije amakungu ku itegeko rikingira abimukira ngo riherutse gutegwa ko igikumu kugira haranduranwe n'imizi ihotegwa rya kiremwamuntu ku isi. Tumukurikire. Ukwimuka bituma haba iterambere mu bijyanye n'ubutunzi, ubukerebutsi hagati y'imiryango, bitanga kandi amahirwe menshi ku bantu bakeneye ubuzima bwiza, bifasha kandi imiryango uba wavuyemo hamwe n'ugiyemo. Ariko iyo bidakurikije amategeko, ukwimukira birashobora gutera ingorane zikomeye hagati y'imiryango na cyane cyane hagati y'abimukira, bigafasha mu gukoresha kiremwa muntu ibintu bitemewe n'amategeko cyangwa ubwicanyi hatibagiwe icyizere hagati y'abatwara. Muri kuno kwezi isi yarafashe ingingo mu gushiraho amategeko agenga abimukira ari ku murongo kandi ari ku gihe, afashijwe n'abatari bake bari mu rwego mpuzamakungu ku isi. Iryo tegeko rizodufasha gukuraho ingorane zose abimukira bahora bahura nazo, tutavuze uburusho bazoronswa. Iri tegeko rishingiye ahanini kuri kiremwa muntu, rigakomezwa ku mategeko ajejwe kiremwa muntu. Rirerekana inzira kumwimukira anonswa uburusho biciye mu nzira nziza kugira hatuzwe ikoreshwa rya kiremwa muntu nk'umuja. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abimukira dukwiye gukurikiza inzira y'iri tegeko mpuzamakungu kugira abimukira babeho nk'abandi. Turandaye n'amakuru twabateguriye. Inama ya bose ihuza ibihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ONU yaremeje ku munsi wa mbere amasezerano agenga impunzi ku isi. Leta z'ubumwe za Amerika n'igihugu ca Hongrie nivyo vyanse kwifatanya n'ibindi bihugu vyo ku isi ngo bishire umukono kuri ayo masezerano, bakabashize imbere ivy'ubwigenge bw'ibihugu vyabo. Idonido na mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Urwandiko rwa rumaze amezi 18 rutegurirwa i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi rwaraye gwemejwe n'inama ya bose y'ibihugu bizishira hamwe mpuzamakungu ONU. Ayo masezerano mpuzamakungu yashizwe ku mukono yerekeye abantu bagera ku miliyoni 25 b'impunzi ziri ku isi yose. Ayo masezerano azobagenga imigenderanire myiza hagati y'ibihugu mu ntumbero yo gufasha ibihugu vyakiriye impunzi ngo bishobore kuzifata neza. Ubwo rwandiko rushingiye ku masezerano yo mu mwaka w'1951 agenga impunzi. Ngo ingorane ziterwa n'impunzi ku isi basanze ibihugu ku isi bitazifashanya kuko ibice 85% vy'impunzi ziri mu bihugu bikenye gusumba ibindi ku isi, mu gihe ibice 60% vy'impunzi zose zishika ku miliyoni 25 ziri ku isi zahungiye mu bihugu bitarenga 10. Ayo masezerano yatumye heganya miliyari 6 n'igice z'amadolari y'abanyamerika agenewe gufasha impunzi mu vy'amashure, mu vy'amagara y'abantu, eka kazofasha n'ibihugu vyazakiriye kugira bishobore kuzifata neza, mu gihe naho vyoshoboka agafasha no mu kuzisubiza mu bihugu zahunze zivamwo. Igihugu ca Hongrie hamwe n'igihugu ca Leta z'ubumwe za Amerika kirongowe na Donald Trump akaba arivyo bitashize umukono kuri ayo masezerano, ariko Leta zunze ubumwe za Amerika zaremeye ko zizobana yaziha ishirahamwe gitaha impunzi ku isi HCR imfashanyo ingana $1 n'imiliyoni 300 y'amafaranga y'abanyamerika nk'uko vyahora. Philippe Grandi arongoye ishirahamwe gitaha impunzi ku isi HCR arashima uwo munsi w'intibagirwa habonetse ayo masezerano n'ahatemejwe na bose. Abona ko ari intambwe idasanzwe ku bihugu byose bihuriza kubona ko ayo masezerano ari ngombwa kuko aho ibikenewe byose amaleta y'ibihugu amashirahamwe yigenga abikorera ivyabo kugira bose hamwe bashobore guhangana n'ikibazo c'impunzi kiri ku isi. Ishirahamwe gitaha impunzi ku isi HCR ritekanya kugira inama mu mwaka uza kugira rirabe ko ayo masezerano ariko arashirwa mu ngiro.
Thierry Bigiri Davi arakenuye ntarusho zosozera amakuru turabashikiriza kandi abashimire mwese mwariko muradukurikira naho butaha.